Mugisha yarahiye ati wa mugabo we uri mwaka ukadusiga tutambaye amakoti yavuze benshi ariko ashimikira kuri wewe kandi abantu bankikuje iryo jambo baba barifise ku mutima narabibonye muri commentaire nico gituma natweze je niko ndabibona vraiment ntana benshi nahandi mbo sinzi nimero yabatangwa ariko inkuru nyinshi no muzizo ravugwa nabonye na Fanira Vena yavuze ati abantu yari karakeza mutima carandika ati abantu musaza wacu nawe Amedée ati ni wasigaye abantu benshi bari kugaruka kwa kano kana ndi muri effort bivuge kabisa Amedée afise umukunzi amarazo umukunzi bo uri zonezera benshi ivyo bintu byo kuvuga ngo afise umukunzi hama rero ransema nayo igiye gusohoka nabonye mutumira abantu ngo twurire GTG kabisa igitega kabisa nabo tubereke ko twakunda igitega naho mani hari abantu bakunda ibirori hari ahantu bakunda ibikorwa byacu abanyagitega gusa ntara zose muga igitega niho duhereye ubu tugiye kuzohora dusohora cyangwa tugira ama evenement mu ntara hagati kugira donc urukundo batwereka natwe turubereke ko tubiyumvirako nkubi igitega vraiment aho tugeze tumanze kubona yuko abantu batwiteguriye pe ego rero filme niyo tuzoja kwisohorera kuri Renox Bar hajya ahantu kabisa ngo niheza hararenze narahaciye mu minsi heze kandi mane hari nabonye bahora bakinisha rimwe n'ama movies bagashiramwe mu movies y'abakinya b'abarundi cyane kandi hari no makaraoke meza bakirana neza ni naheza rero uwo munsi kabisa guhera isaha 10 zoba ari gutwika zoba ari movie gusa abanwa bose bazoba banwa biyumvira ivya movie yacu abanwa hanze n'indani ko hariho sale tuzokwerekaniramo filme no hanze rero bazoba bari kubaranwa tuzogaruka rero tubateramisha bibutsi ni ryari ni kuri uwa gatandatu itariki 28 zuko kwa mbere nyene mu mwaka wa 2023 This is Flash TV. We shine to progress. Yes, tubaramutse once again wherever you are ku mpande zine z'isi kwizere ko mumeze neza natwe ibintu n'ubuki ibintu ni munangi ibintu ni umunyenga ni TV yanyu mukunda Flash TV 257 ijwumva ni iry'umuhungu wanyu ndikuriyo le 11 de San aka the son of God aka Dr. Love aka Diko all the way from Fresh TV 257 all the way from Diko Media Entertainment mbandi kumwe n'umuhungu akora akazi kadasanzwe abahereza image utabona handi hantu na hamwe yitwa Ireri Tazoyi uno munsi n'umunezero udasanzwe kongera kwakira umwe mu bantu mukunda muri benshi umwe mu bagabo bamaze kuronka abafana benshi muri no secteur ya movies na wundi yitwa Amedée Manirakiza ashatse bona mwita Amedée ngo niko yakuze yitwa ari umwana Medi salama ni Medi nyene kwere nta kibazo turanaye tugwita Medi nyene oya ntango horane mugabo ko kameme ni Amedée Manirakiza niko bayizi ariko ni menshi man mfise za Timotheo na nyene muri no misi cyarakubise kubita cyane ariko umwe no misi naho nyene hagezeho igitwa Theophile ariko hari ukuntu mane nabona izina Timotheo rigufitinga gusumba yandi havuye Amedée Manirakiza Timotheo ryari ryatwitse kweri ariko gusa muri izi filme fiction kenshi sico kimwe na comedy ntituguma tugarukana ryazina nyene ubundi nari kugarukana rijya nyene Timotheo ariko turareka niho biba bitandukanye bana musaza makuru y'imisi rero umwaka utanguye gute ni neza umwaka ndawutanguranya amashimwe nta utabizi umwaka ameze neza ko bwanje mbona nawe utanguye vyibushe mani babirabe neza umutipe arakeye muri Flash TV rega tuba tumeze neza ama image meza nawe wayabonye ufa tuba tumeze neza from kabisa kurundi ruhande nibikorwa navyo nyene ubona yuko watangiye bakubita ibikorwa nibaza yuko turaza kuhagera ubona yuko umuntu wese wese abona ati no mugabo n'ubundi agarutse mu nguvu zidasanzwe mu gihe menga sibyo n'abantu bari biteze nta numwe yaravyiteze nanje bwanje sinashobora kuvyitegana ivyo bindi bwa buntu bw'Imana igirira umuntu ugasanga nubwireka bacu mugani mu kirundi bimanyo muri kamanyorero ubundi canke
gasenya nyene mugaye kaca yubaka cyangwa ufise imyibutsa arakantu mwavuze ejo bundi muri hurizo ry'amakuba ngo wabazimu bataracira munsi y'urugo abantu nahasubizemo inshuro nyinshi bateye umutima arategura yigira ngo niwazi guterekera kurusha abandi kubera batarahaje wewe kubera bataramucira avuga ati aje naracungereye nawe kumbe nuko batarahaca reka iyi si ntawo yize iziragoye kuyizera biranagoye donc bisigura ko ntawo byago bitogerako iyi si ni y'ibyago kubona wewe bitaragushikira Imana iracakurinze shimira Imana mugoreke kuyita kuri umuhatari burya n'ubuntu bw'Imana tuba tubayemo nayo ubundi ho nk'iyo sinziriye ga ntonzewe izi ntoboro ziri ngaha n'indazizi ngo ntizijemwe ubukoko ko hariho n'abaryama basamye kandi hejuru haba hari utuntu turiko turatembera ariko gasanga urazi mu kirere abahinga berekana ko hajya mu kirere haba hari ibintu byinshi birara biratembera kabisa byo kwica n'umuntu umugani wa Imana intoboro ikazizibira neza bagasinzira ariko ujya muntu yita ko ari umuhatari yasinziriye abariki nicyo kibazo Imana niyo turindira ibintu byose reka kwigira umuhatari nuko utarashika nimba ubonye umuntu ari mu byago menya ko nawe byo gushikira nimba hari icyo umufasha apana kucuja kumucokora uvuga ngo ngo yakoze ibyaha cyane ujya n'umunyavya n'abantu b'Imana turacihendera twumva yuko umuntu agowe yakoze ibyaha kudusumba kandi koko Imana kwera nikunda kuduhora ibyaha cyane oya ibyaha gusa nivyo bidukwegera ibyago koko ariko si Imana ibiguhanye ngo ko wakoze ibyaha kuko yoduheza twese tumara vraiment nivyo kuko Imana uvuga muri Sodomo yavuze ati naho no hasanga umugororotsi umwe ndababarira tu muga ibyaha koko bitegeza gutuma haturirwa kubera ko twabigize byinshi cyane biva kuri twebwe. Alright, ni Amedée Manirakiza nkora tangenda ivuga akabara arakanyamuneza kukwakira. No munsi nifuza ko tuyaga ahanini imice kubiri. Turavugana ku bikorwa byawe muri rusange hano hanze bibandanya bishayininga ku mpande zose, ariko kandi tugende tunacishamo tuvuga no ku buzima bwawe busanzwe ubona yuko busa n'ubwahagurukije abantu muri no minsi, ariko kandi bikagenda bimatanye n'ubundi na bya bikorwa byawe bya film ari byo abantu benshi bakumenye ko nka Amedée Manirakiza. Nabonye affiche nifuza ko tunahera ko ya film yatangiye kuvugisha abantu itaranasohoka. Kuri ino nshuro rero ngo twarabye nyinshi dusubira n'iyindi iyoyo sinzi aho bigiye guherera. Bimeze gute ibyijya mufi? Basi byibura umbonera abantu bariko baratangura kunyinzera na buke kubera mu minsi heze nimwanyizera navuga muti ewa wa mugabo we Timothée ukamushira hasi Teofile ntutuzanira abanyana ntuzane kabisa nari murabo umbonera bariko baranyizera reka aho hantu turaza kuhagera tuharabe neza. Nico gituma ngomba ko kandi bakomeza bakanyizera kuri filme yitwa ntaho yagiye izo zari nziza cyane. So kuvuga kuri kiravugisha abantu nuko donc ico ni cyacizera nubwo nako ndakubaza biboneka ko batanguye kwizera yuko turiko turakora ibintu ko turakunda kuvuga ati ukuboko ni kwakunda urutoki ni kwa rundi n'amavuta ni yayandi rero ijya filme yanditswe n'uwanditse zijya zindi ni jewe Manirakiza Amedée wanditse inkuru y'inkuba inkuba Pitana Diane filme zahafashe ntaho yagiye ishusho y'umuntu filme itazova mu bantu n'izindi nyinshi, ariko kandi no munsi twaba turiko turaba filme nayo isiga ubwenge bw'abantu iri kwihurizo ry'amakuba yego cyane. No kuvuga rero ni wa wundi nyene na agenda zihayariza burya muri filme kwandika na realisation biba bitandukanye. Rero amavuta ni yayandi mu giyi filme rero izosohoka ntabwo ariyo kuri Noneho cinema canke ya BMT. Iyi filme ni ya Warubizi company Warubizi company rongowe na Ani Esperance benshi baramunzi niwe yaduhaye ako kazi. Mu kuvuga benshi nimba bariko barabiraba neza barabona ko turiko turagira muri BM turiko tugerageza guca gukora ibiraka muri Noneho cinema turiko turabakorera na cacifuza abafana bari bafise benshi ngo turagusavye ngo duhe kabiri mu ndwi bamaze iminsi babirekarama kabisa nanje barabintumye ati muze mutubwire urya mu filime turayikunda nayiduhe kabiri mu ndwi bivuze ko wabwira bakorera ako kantu ikigiye kuba oya gutanga kabiri mu ndwi buriya ni budget yongera uburyo mu Burundi nabwo barazi ko ari buke muri ikigiye kuba nuko filme
zacu zigiye gusohoka kabiri mu ndwi kabisa hari hiyi yo kuri Inuwa Cinema izohora isohoka kuwa gatanu rya musi nyene niyo muri warubi zizogenda zibangabanga no kuvuga ni kabiri mu ndwi kandi filme nizazi vraiment bazoryoherwa je ndabibije kabisa hama rero lancement nayo igiye gusohoka nabonye mutumira abantu ngo turire GTG kabisa igitega kabisa nabo tubereke ko twakunda igitega naho mani hari abantu bakunda ibirori hari ahantu bakunda ibikorwa byacu kabisa abanyagitega gusa ntara zose muga igitega niho duhereye ubu tugiye kuzohora dusohora cyangwa tugira ama evenement mu ntara hagati kugira donc urukundo batwereka natwe turubereke ko tubiyumvira nk'ubu igitega vraiment aho tugeze tumanze kubona yuko abantu batwiteguriye pe yego rero filme niyo tuzoja kwisohorera kuri Renox Bar hajya ahantu kabisa ngo niheza hararenze narahaciye mu minsi heze kandi mane hari nabonye bahora bakinisha rimwe rimwe n'ama movies bagashiramo ama movies y'abakinya b'abarundi cyane kandi hari no makaraoke meza bakirana neza ni naheza rero uwo munsi kabisa guhera isaha 10 zoba ari gutwika zoba ari movie gusa abanwa bose bazoba banwa biyumvira ivya movie yacu abanwa hanze n'indani ko hariho sale tuzokwerekaniramo filme no hanze rero bazoba bari kubaranwa tuzogaruka rero tubateramisha bibutse ni ryari ni kuri wa gatandatu itariki 28 zuko kwa mbere inyo no mwaka wa 2023 ese hambavu ya Amedée Manirakiza umusare wabo bakunda hari abandi tugiye kubonayo benshi nuko bamwe bigiye bibagora kubera aba cineaste bagenzi bacu twagiye tubatumira batari bake uyu nararibonye yacu umuntu aha nase ambaza kwerekana igipara mugisha mugisha magara n'amazi Asan tuzoba turi hazoba umusaza ego cyane kandi ujya mugabo arashikiye filme cyane arakunda filme bimurimo tuzoba turi kumwe mwashaka zobaririmbira urazi ko ari n'umuririmbyi mugisha nawe yafise indirimbo nyinshi arafise niya hitinze yari muri rya filme ya mugisha mfasha ijya jewe nta meza birahera ntayishize kuri sati ndayikunda cyane rya ndirimbo ndayifise ibaze kuzabona mugisha ariko araririmba kabisa bo tuza turi kumwe n'umwana w'umukobwa ateye ubwoba mu mici ibiri muri film ateye ubwoba yandika neza mu ndirimbo yandika Alvera Muhimbareze donc umuntu atamuzi n'utaramwumva umaze kumwumva vraiment arazi ko ari umwana aririmba neza na filme ziwe nka my life story voilà barayizi umuntu rero atarayibona agenda yabe iri kuri Alvera Muhimbare yashize ku yindi Alvera's family umengo niko bimeze niko yitwa cyane family ko cyane niko yitwa rero iyo my life story kweri ni filme nziza yanditse neza n'indirimbo nawe kazoba hari umuntu afite n'indirimbo hano hanze ziriko zirakundwa cyane ubona yuko afite n'abafana benshi man burya no mu bantu ba mbere bakurikiranwa ku mbuga ngurukana bumenyi mu Burundi bamberewe nivyo muri top 5 barimo kabisa bose uteranije cyane no muri filme aza mu bambere ashobora no kuba mbere oya nitumukira wa nitumwira wa mbere mugari mu bambere urazi gituma nari mvuze ngo ashobora nuko ujya mukobwa unamusarika nkorera neza ndamugize wa mbere tout simplement kubera mu ihurizo ry'amakuba ari karatwika nabonye yabyinjiramo neza donc ntibaramubona neza kuko afise amasene menshi azokina aho hore yiwe izo bitesa muri ihurizo ry'amakuba hanyuma tuba turi kumwe rero n'ikindi gihangange muri karaoke muramuzi Ines Khagera ana yanja nanje ndaja nari mfise tundi tumapu na cameraman ariko oya ni muhindure abaduhindure kabisa nimba naragera ari hazoba ari muhinde kazi w'umurundi w'umurundi yego cyane tuba turi kumwe n'abandi benshi abakinyi benshi bagenzi bacu bazoba baje n'abafana rero sinobibagira abafana b'Ibujumbura ewana bariko bariyegeranya bazozira rimwe kabisa tuzorarayo twese ibikorwa bizotangura saa 10 bihere mu masambiri na nusu gutyo hama buce tugaruka nuko ebana nibaza yuko mamwa byumvise abakunzi ba entertainment bakunzi ba Fresh TV n'abakunzi ba bino bikorwa mukunda karibu igitega kuri Renox Bar kuri no wa gatandatu
haturirire rimwe umuriro tuwotere hamwe twenyegeze hashe mpaka tonde. Amedée, ico cari igice ca mbere urambabarira nkubitaga flashback gato. Nimba tuba turi mu ntango y'umwaka no kabaro n'ibyagiye biraba mu mwaka uheze navyo nyene tutaba two kwirengagiza. Havuzwe byinshi ku bakinyi bawe na brand yawe bitewe n'ibihe novuga bitari byiza mwagiye muracamwo kugeza n'igihe habaye isanganya ryahaswe kuduhekura. Nibaza ko yari arerite ku gihugu cyose n'abakunzi b'ibikorwa mvabwenge. Isanganya ryabaye ku bakinyi bawe bakagurukira aho gotera izuba. Wewe wavyakiriye gute na cyane ko bwari bwo butunzi bwawe mba mbona imbere n'inyuma ufise? Uravyumva nawe ko nk'imvuriro nkuru yari incamugongo na mwabujya ko mukumbwira inkuru urabona inkuru y'umushuhira haba hari abantu bariko barabona ibintu nubwo baranakantu je navuye ni Bujumbura bambwira ko maze kuburamwo babiri byari ibintu by'icavutu kuri jewe ariko nduze nshitseyo nsanga batoye mitende mwabo babiri harimo wari yaravye nyene yari yagiye mugabo sanga Imana yakinze ararabuka sanga bose ni bazima no kuvuga inyuma y'ico kintu jewe icyakurikiye yaramashimwe ego cyane yaramashimwe cyane gose kandi ico kintu Imana icyumva narashimye Imana kubona nta numwe yavuyemo pe ikinatangaje imodoka barimo yarapondekaye ariko muri bo barakomeretse barababaye nubu harimo ugifise ubabare ngaha umwe ariko nta numwe yavunitse igufa cyari ikintu gitangaje unovuga yuko marayika yaje agatabara abantu biwe ndabishima cyane. Uvuze iki imodoka Amedée naco nyene bamba barenda kivuge nibuka ikindi novuga kugura imodoka amamiliyoni menshi kuko abatabizi babanze batahure yuko ijya modoka nuno musore Amedée Manirakiza yari yayiguze ntibiba byoroshe kuko n'ikintu n'abatari twebwe kugishikako biba bigoye. Novuga ni nk'ico no kwita kwikokora ukagura imodoka yamara nyuma y'indwi igahinduka ubumwemwe nk'uko twabonye ubwo ntibyagusambuye mu mutima kugeza n'igihe wumva bino bintu ubona bireka? Aya iki modoka nicyansambuye na gato kubera ko uravye jewe Amedée n'indesho kugura imodoka byari ibintu umuntu wese atosobanukirwa nanje ntazi gusobanukirwa kabisa ukuvuga bwari ubuntu bw'Imana ego gukora cyane byariho kwisonzesha byariho nkaza kwiyumvira nzosubira nisonzesha indi misi ngana gute ariko je naratahura ko imodoka mu bintu byose nari maze kumva ko nshobora kubura ncumva inkuru imodoka niyo yari ifise agaciro gato gusumba yego bajya abantu bari bajanye n'abafana muga umfana ntarinzi muri bo yarasumze agaciro ijya modoka rero nta ruhombo nari kwiyumvira ku modoka kubera ko n'iyindi nkuru itwengeje canke itangaje sinari bwamenyera imodoka nari nkiri muri ya mudu y'amaguru nta kibazo rero nakiyawe mba numva inandenze ntwari bwamenyera imodoka uye sinari bwayimenyere naho uvuga ko ari indwi imwe zari zimaze kuba indwi zibiri zari okay hari indwi zibiri yego umva sinari bwamenyera imodoka nari nkibuka kugenda n'amaguru byari bisanzwe nta birebire kabisa nta nico navyiyumviriye ko ahubwo gusa ni bya bindi hariho ikintu bakunda kutwigisha muri ntuze ngo uburyohe ngo bwasumvye ubabara je amashimwe yasumvye ivyo bintu vyatakaye ego cyane nta nivyo nagiye yanibuka n'ubu sindavyibaza ntivyari byoroshe kiba ari ikintu kiremere kandi ijya modoka ngo yarimo na mutoya wawe ijya modoka yarimo abo bazi nk'abamimire y'abakinyi bakunda niki harimo na Justin baramuza kinari no mu arakina muri filme muri hurizo ry'amakuba ariko akina ari polisi yari yicaye na hari inyuma imodoka yagwire bijya bintu biratangaje uravye barayibonye erabe no ku mafoto ijya modoka kuvamo umuntu birasiga ubwenge wa mugani wawe ni ibintu bisiga ubwenge kubera yuko uravye diko wewe warigeze kuhashika ndiko ndayizana warahashitse abantu barabonye twifotozanya na diko twifotoreza sasa birasobanutse ukuntu umuntu wari wese yotangara kubera ko ego petit frère yayicaye inyuma yaricanye n'abandi ba Vivi n'abandi zijya ntebe bari bicaye ko burya zaravunitse nabibonye ariko bo bababaye aha muga nta gufa na rimwe ryahavunitse
nico gituma navuze kajya kantu biraboneka ko marayika yaje arabaterura kabisa. Amakuru nari mfise kijya gihe nuko wari kugenda ari kugasiba ku kanyuma. Ukuvuga ngo nimba ari byo wateza kujana na bajya abakinyi bawe igitega mu bikorwa mwari muherekejemwo mushiki wacu Mimi Mireye. Uhuje ivyo bintu bibiri gusiba hagaca haba n'isanganya. Ivyo bintu wewe utora iki? Jewe bo kuri jewe sinzi peut-être wewe ufise icyo utora muga kuri jewe icyo ntora nuko nyene vyagenze kujya. Vyagenze kujya kubera ko je gusiba ku wanje bo abo twari kujana barabizi ba Mimi na ba Petit Frère na Fiston. Icyari kitumye siba nuko twari dufise filme yari gusohoka kuri ujya wa gatanu kurikira tukaba iyo filme oya ubundi twebwe filme izosoka ku gatanu tuba tuyifise mu ndwi ariko bivanye n'ukuntu umukinya ashobora kuba yagwaye cyangwa akagirane kijya gihe hariho image tutari bwafate tuyifata burya ariko nkaca nicara nkayikora kuko jewe filme ya misohoka je nakosoye mu editor ahejeje je nsubiramo tukaraba. Rero ivyo sinabwaye no kuvuga mu gihe ntari bwaronke episode yo ku wa gatanu kurikiye sinari kuhava nico cyatumye je nsiba. No kuvuga iyo ngende igitega episode ikurikira ntiyari gusohoka. Aka kantu bagatahure neza kuko hari n'ibintu bibuga sanga bikurikiye yandi majambo iki twarabonye posting ibintu byinshi sinifuza. Kwanza mbaje bagusobanurire ikintu kimwe n'ubundi episode ntiyahavuye isohoka. Sinzi ko ibona kijya gihe indwi kurikira ntiyavuye isohoka. Mwaranditse mwezikiza yuko itaza gusohoka kubera inkuru nayimenye tugitangura kugira montage. Tugiye kugira montage rero inkuru ndayimenya ntiyasohoka. Hanyuma muri image twari kugira hariho image zafuditse zaratakaye kijya gihe. Rero uca wumva mubona ari gusubizamwe harimo ba Mimi bagwaye. Hari biza gushoboka yuko uza kubakinisha kandi bagwaye bimwe wataka. Episode yategezwa gusiba uko biri kose. Ni navyo twari ko turagwanya ariko kumbura iyo ngenda hari gusiba mbwa bimwe byategezwa gusiba. Ihurizo ry'amakuru ribaye ihurizo ry'amakuru. Ihurizo ry'amakuru ni film. Mbo ni film ariko kano kantu nako nyene mashaka tuganire ndakamenye numve n'ibyo abantu baba bivuga ko nigeze gusoma ahantu urumva mba ndiko ndashaka guhuza rino sanganya n'ibintu bimwe mu buzima tuba tubona hasa ntavuga yuko iyo umuntu ari karakora cyane ibintu bya film iyo ukinye ikintu kitarakubako ushobora gushiduka cara kubayeko cange bitagenze uko ukaburi kurakina ivyakubayeko ese ko menge bino vyago byinshi Amedée vyagushikiye mwaka uheze birafise ico bivana na filime n'ubundi wari kurandika ubwo sama inspiration muhabwa agamije kuza gusigura ibindi bintu n'ubundi biri hafi y'ubuzima bwa Jessica ndabifata kubera iyo ariko ndabifata jewe vraiment hari ibintu mbandeka kwandika kubera ko ntinya yuko bizoba ego nakagase niuse umuntu Theophile aje kugura indaya nuzo kugura indaya vraiment none ibyo bintu ntibikubereye kabisa. Sasa rero ivyo bintu nzitwovuga ngo vyahuye ngo ngwiki oyaye ahubwo edayereje ntuvuge ngo harabaye ivyago nta byago nk'ivyo mu ihurizo ry'amakuba je biranshikira hari umuntu umwe yapfuye kandi ko kubura imodoka simple ni ibintu simple akantu ko kubura amatelefone abanka bose bariko bararonka amatelefone ego baramaze umwanya munini batafise amatelefone twarahombye hariho amamashini yararimwo hariho amakamera yarari muri rya modoka twarahombye nibisanzwe ariko ivyo ni ibintu bisanzwe hitwo bigereranya n'ihurizo ry'amakuba kuko ihurizo ry'amakuba ryoyo uri yasinzi ko urabibona umwanditsi wa filme arashiramo kantu ka exaggeration nyene binaryohe bigira kimwe gusa filme ikintu ibigamije dutegereza kwerekana uko inspiration wayirose bisaba ko werekana uko biba mu isi mu ukabwerekana mu buryo butabaho mu buryo butabaho ariko kameme twebwe ntabwo twitanga ko ubutumwa
cyangwa ngo dutanga ubutumwa dutangiye ubundi ho twona bivuga ivyatubayeho ahubwo dutanga ubutumwa ku bantu kugira birinde kuko film igamije kuvuga ngo ikibi kizokwama gitsindwa n'icizo uko biri kose ebana icyakora co uri mu bantu bashobora kuba bafise umutima ugumye kandi Amedée nanje ndabikubwire ndakwigira ko ibintu byinshi ico bita strong heart uri umuntu w'umugabo nyene kuko bino bibazo bimwe bimwe je byagiye biba ndakubona nkakwegera nkabona menga jewe nije mbabaye canke byatushije kugusumbya samabo kukiritive abantu bashatse n'abakiri bato bakwigirako ni byiza gusa bibabaje byo bibabaje ariko gusa hari igihe uko byitwayemo uza n'ibindi bibabaje kubera icago kibaye sibyo hariho benshi bacaja mu buriri bakaryama kandi ubukiriho ubwikeneye gutera iyindi ntambwe dufate nk'ubu yonca mpagarika filme ngo nabuze imodoka kuko ijya modoka vraiment yari yaguriwe kugira tournage kugira ibikorwa byacu byorohe kabisa iyo nkaca mpagarika ngo nikubera ishavu ngwiki sinasubiye kuronka n'imodoka ariko ubu je mfise icizere ko vuba nzoronka iyindi modoka kubera ndiko ndakora sinduko ndakora Imana ibikore kabisa ibikorwa birahari kandi biravye biriko birashininga hiryo no hino kandi shimire cyane abantu bakomeje kunsengera n'abantu bagumye bamfata mu mugongo kameme ivyo uri kuriyumvira vyari no kuba iyo ntagira abantu banshigikira iyo baja kuba ngenda kubaze turere gihuza n'ico uri kuravuga mu bantu musangiye ibikorwa canke n'inshuti muri rusangi ho bahara bakugeze ko muri bino bihe no kwita bibi uhitiyemo cyane gose nka bose bagiye bagishika kuri bajya abantu banje bagenda babahapore bagenda babaraba naragishimye cyane abantu baratugwanye ko cyane nayo bahezagira kabisa so duhuje rero ivyo vyose tukabikombina Amedée n'ubundi nk'umuntu w'umuhinga turavye uramedita cyane ku buzima bikabonekera no muri filime wandika ino situation yose biteranije hoba hari cigwa kindi n'ubundi byaguhaye mu buzima cyane ahubwo ivyigwa vyinshi ntashobora no kuvugira ngaha donc experience buriya hari igihe usoma ibintu mu gitabo ukaba wumva ati ubu muntu ibintu ntibibaho biba muri Amerika cyangwa muri Australia na ariko iri jambo bavuga ngo n'uburi ku munwa burakoroka nibaza ko je nakibonye okay kuronka imodoka indwi zibiri wari wizeye ko ubugiye kugira nari maze kuja muri ville sha bane bijya modoka nta n'umunyegana ariko yige ngo nazo mbato yari wari wanayinyemerera ati ngende ndayidugana zakayanza ngozi n'umunyenga koko twishimire iterambere mugana ari maze kujana muri tournage rimwe no kuvuga ico cigwa narakirose ndonko nta kwishimira ibintu mwanya n'umwanya birazi nibaza ko ari wese yashobora kunyigirako iyumvira iyo ntangura kuca mfata ko narose imodoka kanje kugonga bamwe bantuka hari abantu bameze ukavuga ati ngere nce mu kinama nire kwiyerekana naka nireka abahitaza inda nabagonga iyumvira nk'ejo koko barabikora uyirose kwereka abantu ko watwitse je ariko gusa nagiriye ubuntu kijya gihe urabona nta bintu bya publication nagiye ngira ngo nereke abantu ko natwitse ariko uri ku munwa urakoroka Imana hagiye yaranyeretse ibyo nkwiye kwishimira ubwenge bwanje uwo ndiwe kuba ndiho ubuzima gusa nukuvuga nk'ubu ningira Imana nkaronka nk'indi modoka nzovuga nti ndayirose kubera jewe ariko ndayirose kubera ubuzima Imana yampaye sivyo ndayirose kubera impano Imana yashizemo ariko nta buhinga mfise kuko ubuhinga nabona nakoresha yari yabwasenyetse mwongi kabisa nukuvuga iyo ni experience ikigo umuntu aba yarose hama ikindi kigwa nabonye nuko nyene nubwo abantu tuvuga ngo abarundi ntidukundana sineyase ntidukundana narabonye ukuntu abantu bangwaye ntizovuga ngo bangwanye muko kubera je ntacyo nari nabaye ariko bose baranyandikiye bambwira pole bambwira pole kubera nubwo bamwe bateba canke bakabireka aha simvuze yuko hatabuza babiretse okay nindeke kwigira ishusho y'umuntu hari hababiretse ariko ntabwo babiretse kuko bamwe twagiye tuganya ntabwo babiretse ngo nuko banyanka ahubwo ni hahandi umuntu agira ikibazo ukamutinya no mubwira gute no mubwira no mwata harahayimvira ko ndiko mukira ku muvyimba akabanza karindira kugira nitwahora dukoranye umuntu akabira yewe na pole sana nabavyumvise rero ngo rukundo je narabonye mu bantu
nta numwe yagize ati koma kabisa oya ivyo don't know bwa bari umuhater ntiyo cavuga uko atuma vyigumiza hari ababivuga hari umuntu je ndaviza abantu akubwira ati ntacubonye hariho nk'umuntu yagize muri commentaire ngo ivyo ni vya mbere hari wabivuze nari mvuze ngo nta numwe mbo benshi ntabwo hari umwe yabivuze muri commentaire ivyo ni vya mbere we ngo iyo ni ntuze ya mbere nkaho umenga hari ibindi vya kabiri ategereje birenze donc yasa nk'uri karasobanura ko ari umuvumo umuvumo batura abanyavyaha cane urumva kandi ivyo vyo turazi birabaho umuntu arashobora kugira ikintu uwundi muntu amwagiriza ati numuhemu canke n'umunyavyaha abonye rero icyago kimuguyeko kaca yumva umengo Imana imuhanye ngo ni icaha imuhaniye je novuga ko ari ugutahura guke kandi mwabantu mwe bino bikorwa byacu birakeneye urukundo turakeneye gusapotingana birenze uko muvyiyumvira Amerika aho tuharenge ibi bintu ubundi biba byarabaye ariko kandi byanka byakunda harona kote y'ivyiza naho nyene tutakwibagirwa na cane ko ico nakunze nuko nabonye uri umuntu yiyakira n'ingoga cyane meze neza cyane kabisa so ubushize rero duherutse kwakira umugabo umwe mu bagabo ndi gukunda cyane muri no minsi bariko batanga inyigisho hirya no hino banahagurutse kera ntiyakunda ama media cyane wono kutanka mukuru wawe yagutanguriye muri no bintu Mugisha duherutse kumwakira kuri Fresh TV tuyaga byinshi nyene muri ya majambo yo bagenda yubaka abantu ariko anatubwira ati buno butumwa ze mu bumpere Amedée ico kiganiro ushobora kubutana kiravye kwera muri no minsi umaze uri mu kazi kenshi kwa so ndashaka mbanze ndagukinira gato ya audio y'ibyo yavuze hanyuma ari gihano nabivuga ukavuga ati muri ko buranabesha tunabigarukako umviriza Mugisha uko yavuze oya nawe turi kumwe nawe ndamubwiye Amedée uyu mwaka nitukwemerera yuko banda bikina sinema utararongora turavyanse bwana Amedée uvyumve neza uyu mwaka urenganye utararongora turamuca mu gisagara tugukura muri sinema Mwumvise magara n'amazi hasa aka kantu yumva nka Mugisha reka aravuga bino bintu nubwo kumbura bari na joke niki uvyakira gute Mugisha yarahiye ati wa mugabo we uri mwaka ukadusiga tutambaye amakoti yavuze benshi ariko ashimikira kuri wewe atahubwo turakora inama umusaza tumukure mu gakino magara n'amazi Mugisha by'ukuri ni mukuru wanje nubaha ahubwo sina mukuru wanje ni musaza kabisa nubaha buriya ijambo ry'umukuru ngo rishima umukura niko bavuga abarundi donc mukumvye kuvuga ati ijambo ry'umukuru iyo arivuze urishima hajya donc ibara rimaze kugwa niho ukaruka kimva ati mutama yari yaravuze rero nta jambo nubwo yo bafina nta jambo ry'umukuru no neglige kandi abantu bankikuje iryo jambo baba barifise ku mutima narayibonye muri commentaire nico gituma natweze je niko ndabibona vraiment ntanabeshi nahandi mbo sinzi nimero yabatangwa ariko inkuru nyinshi n'umuzi ziravugwa nabonye na Fanira Vena yavuze ati abantu yari karakeza mutima carandika ati abantu musaza wacu nawe Amedée ni wasigaye abantu benshi bari kugaruka kwa kano kana urazidiko muri make ivyo ni vyiza abanyefuriza pe kandi ndabashimira kumereye kuri Mugisha kugenda kuri Fani kugenda no kuba kunzi banje bagiye banyandikira kimwe gusa baragoreye barako baciye bibutsa famille yanje baca barongera bagaruka barandemera n'urukundo ni vyiza abanyifuriza bugiterambere ry'umugabo no kurondera uwundi bafashanya kuduza iterambere yego kuko turabizi yuko Imana ihezagira babiri bose barabizi yuko nimba uno munsi biriko bigenda neza vyasaba yuko bigenda neza cyane ari uko nazanye noneho ndamutse tubaye kumwe cyo genda neza rero bwana Mugisha ubutumwa bwaranshikiriye kandi n'ubu nasuye kabisa Mugisha icyo kintu cyo kuvuga ngo umwaka ntuhere je ndagishigikiye kubera iminsi yaremwe n'Imana iminsi ni y'Imana nshobora kuyigera nshobora kuvuga ngo umwaka ntuzohera nkabikora neza kugira ntuhere nkaca mvuga nzorongora mu ndwiza muri iyi ndwi nkaca mpfa ntarongoye ivyo ntitwobihagararako ariko kimwe gusa ikintu ndakwemereye ngira nature mvuge ko
ndi muri effort Wow, bivuge kabisa. ndiko nagira effort cyane Ni exclusive isohokeye kuri Fresh TV. aka effort ka Amedée karahari. Amedée afise umukunzi. Amaraso umukunzi. Bo, Uri zonezera benshi koko. ivyo bintu byo kuvuga ngo mfise umukunzi Kabisa. ibintu byo kuvuga ngo umwaka ntuhere nivyo ntohagarara ko cyane. Ariko ibyo kuvuga yuko niteguye donc ndiko ndakora cyane kugira abantu bose bankunda ubereke bavuge bati hamena bose bavuge ndimo Jesse nkunda kumva kino kintu cyo kuvuga ko hari abatankunda bisa nkaho mba ndiko natura nabi yego numva umengo bose barankunda kuko nta muntu banyankira iki baba hanyuma rero abantu bose rero bankunda umengo no gerigihe nkakigalera amekomenga no gushinyiriza no kugereka ishinga oya ukusukushinyiriza ahubwo gusa ahantu ngera sinkore ko neza nico cyo gushinga iminsi ubundi ndamutse shize iminsi no cegira nka 28 kuko 28 niho nzosohora filme nocha dogoro yindi inkundi musi wa 28 reka mugisha Imana ishimwe ko yavuze ko unamufise yari atubwiye ati je mfise bayisha mfise ba haja inkumi zirahari nimba mwarabuze ubwira Amedée ndamukoma oya sukubura ubu rero babimenye ko ari gahunda gusa kabisa programme gusa ubu sukubura babimenye Miss navuze yarakwiye umusaza uba nimba ndi kwanda gutahura uvuga ati umwanya n'umwanya bikunze byoba ariko kuvuga ngo tere data ta save the day kiraba tako kantu mukareka yego kameme urumva dufise gupanga ubuzima kandi mu kubupanga tuba dufise ivyo dupanga biba bitonze tukenda turasunika kimwe cegera imbere kugira byose bize biduga tubigezaho bigera urumva nimba mariage ikenewe ndasunika nkogera gasunika n'ubuzima kubaho bwanje bwa misi yose ubuzima bw'abafana bwanje nabwo nyene nkaburyosha n'ubuzima bwa famille yanje nabwo nyene nkabugenza neza nkuko ico bankeneyeko ubuzima bw'abagenzi banje nabonyene n'ubwizima bw'ama TV urabona nk'ubu mwanya urawutwaye shadiko urawutwaye kandi wari ufise mani na mukanya wacuca gukosora no kuvuga ibi byose nivyo gukora rero doko Imana yaraduhaye iminsi tuyigerageze tuyipange mu byo yaduhaye ngo dutungane ariko kameme si twe tuyigena yego ariko saya mugisha nanje nimba ro nk'ikoti nzoryoherwa niko ndaza gushonesha Imana yatugeze nikoti nzowe niko ndasonesha mvuga ati tere samedi mugisha bakwa na dimanche sinzi samedi niyo nziza ko bandi babigenza ati ndaja mu bukwe bwa Amedée shaizo biryoshe ko ino nyota mfise ndaze na mushiki wawe Havera arayifise n'abandi benshi babafeze izo nyota Kado Havera ni mushiki wanje kabisa inasho nyinshi kuri basho ndaze ko kurikiye kino kiganiro ya Havera kabisa ndamukunda ni no muntu ubu ari mu bakinyi banje ndiko dakoresha Nino filime naho yagiye mwavuze naho yagiye rero no mu actrice principale Kado Havera rikabikora neza buriya ari ukuntu wambara ikireze ntumenye ko cera urya mwana turavukana wari waratevye mani urya mwana sinarinzi ko afise ubushobozi nk'ubwo namubonye ko donc icyo utangaza Kado Havera ari muri warubize nta nubwo ari muri BMT donc talano yiwe yabonywe na warubizi iratangaje nagiye gukorera warubizi rero bampa Kado Kado ntangura kumukoresha mbona numuhatari ndumirwa nti ubu numwe tupfukana ariko yaranavuze hano kuri TV yacu ati si ibyo kuvuga ngo nuko ujya muntu ko batuzinanye canke iby'amarelation familiale ni nimba hari umukinyi w'icitegerezo dufise mu Burundi ni Amedée Manirakiza Amedée nakwibutse ko nta muntu turakira kuri Fresh TV mu biganiro byose je nagiye nkora ngo asohoka atavuze izina Amedée uri kuragaruka mu mvugo z'abantu bakurata amashimwe nkaho nubundi uri umuhinga ivyo nditwo bifata gutyo ahubwo kimwe gusa hari igihe Imana ikora ibintu mu bantu bacimugani mu kirundi ngo isizwe umunyu n'Imana irigatwa nazose siko bavuga rero no kuvuga nimba Imana impaye akagantunzenya akagahengwe nawe ntunsuke ngo ce njamwe nishime ngo nirate camera amababa ntarana nako cyanguruka ntaramera amababa
ni vyiza vraiment nimba baramvuze kandi mpora ndavyumva baramvuga kandi Imana ibahezagire ariko ivyo bintu tubishimira Imana kabisa. umva nakade mushikanje yagiye kubivuga uko nyene ariko vraiment tutavuze ngo kumenyane niki nanje narakunze ukuntu akina muzoyibona muri ntaho yagiye. Ebana tubitegereze cyane kabisa. Umwe mu bakobwa numvise abanafise mu mutwe hateguye mugani ni wa bavuga gute ni wa Mungu wa Mungu wa gwaru ni Mungu ni Mungu wa byaro nako navuze musaza wawe nka Timoteyo Amedée mani rakiza ngo ube umuntu adateguye neza mu mutwe. Nizera yuko ari umwe mu basinia tuzoronka muri kino gihugu bazobikora neza na cyane cyane yuko afise n'akanivo intellectuel kuko nako nyene kabwa keneye mwa bino bikogwa. Amedée ni ufise ibihembo byinshi mu mwaka uheze muri film akabijya watsindishije abandi ni akahe ko nabo nyene bariko barakora. Burya rero burya je nibaza yuko ugiye imbere atabari wari umuhinga. Je nemeza ko amahigwe umva ntasekera bose. Rero je hagiye nagize amahigwe ariko gusa koko akabijya koko je ndagafise tubeshe akabijya ndagafise kuhaje yanje afise gusoca wumva ko ari yabandi bafise. Nabandi byo mushobora kuba bise mwese mugaka akagira usumbije uhundi. Jewe rero nta kintu nakimwe je nigera neglige. Nibaza nimba wari uhari kiriya gihe cya Festival dufate nko muri Festival akarorero muri Festival baravuze bati iyi filme dutoye nta bunebwe bwigeze bubamwo kubera ko inkuru iratangura ku muvuduko hagati kabikiri kuri wa muvuduko karindiheri kiri kuri wa muvuduko. Bijya bintu ndakubwire bijya biba ku muntu ari très courageux kubera film ikunda kuruhisha igiye guhera ukaca wumva kubera uburyo buke n'umwanya ugiye guhera ukaca wumva wo kiri akayiswara wo gaterera ko kugashe uko kabonye iyo kuhaje rero nari ndayifise. Ikindi ya kabiri rero fise kandi ishobora kuba ndushabeshisha kabisa je ndumviriza abafana. Urumviriza abafana? Ndumviriza abafana kabisa. Abafana commentaire zose zo kuri YouTube zivuga kuri kikogwa kiwanje ndazisoma zose no kuri Facebook ndazisoma. Umuntu wese nawe muntu ngo bandikiye no muri Watsapp ceza kurara wishuye amakuru ndayafise mu ego Jessa stage rongera nishuye ariko habaye nka evenement hari nk'igihe habaye evenement ndashobora gushika ku wundi munsi mugabo je tujya tuntu twavereje ndatugwanya. Ikindi cya kabiri no kuri twese dusangiye Imana ariko na jewe vraiment ndashiramwo Imana mu bikorwa byanje ego cyane nuko rero ubahwe ariko nabandi areka ngaho ubutanze hari ikintu bita gutanga amahinsa amatwiyo. Nimba hari uwo bitari byarakunze nko mu bantu musangiye akazi umva yuko yakora kuri kutuntu twawe nawe ashobora kugara handi hantu ariko bino biganiro tube tubikora no muntu mbere yo kwigisha cyane ego mvuze gutyo uvuze gutyo yice bimpa kuvuga kano kantu abasineaste benshi maze kubona edayere tumaze gukorana hari ikintu badaha agaciro kandi arico gifise agaciro muri sinema kwitondera inkuru kayandika amantuze yose ukongera ukandika na dialogue ego nukuvuga dikaza bari kagirana ikiganiro na Amedée bazoba bicaye umwe yicaye imbere y'uwundi aboneka kuri kamera ivyo byose ukavyandika dikaza mubwira ati bonjour mwe bafana bacu turahaye ikaze na Amedée nako kacukandika twandike twose ubanze dukosorere ku mpapuro hamuze aje kutugirira ku mpapuro nayo bundi kenshi abasineaste bandika ngo bo barundi bandika ngo bagira ngo filme scene ya mbere dikaza bari karayaga agirana ikiganiro na Amedée action ivyo rero ivyo bituma umuntu yiyumviriraho nta gatwikaza kwiyumviriraho mugabiriya nanditse ndiyumvira naryama nkikangura nkibuka umugani nka wandika ngo Amedée imigani ya office myibutsa wa mugabo office myibutsa ako kantu rero bagashimike baramubesheye kabisa bagashimike wawe oya reka se bagashimike ko nibaza ko tuzobishobora kandi bizogenda neza filime y'ubuntu izogumikira agaciro kabisa. So Amedée twanagufashe rero ibikorwa ari byinshi ariko nkunda ukuntu utwitaba no mu gihe bitaba bikunda ariko mbere yuko ndagusezera mbabade mpereze kwa kano kantu havuzwe byinshi bamwe tumuhunga arandika yanditse filime nagenda zivuga ariko je mvuga izagiye nanje zinkora ko cyane andika inkuru y'inkuba isiga amateka baravuga ati nta n'indi filime nk'iyo yoboneka aho ndasimbye izindi nyinshi ushika ku ishusho y'umuntu
twese turahicara turavuga ati iyi ni movie kweri kweri. Abafana uravye mu comment wavuze ko nasoma nawe warayibona bafata nkaho menga niryo herezo ryo kwandika kwawe baravuga ati nta yindi filme nk'izongera kuba kabe nkako yarimwo yindi nyene meditation n'umundi buhinga yandikanye ubona ati bino bintu ntibisanzwe. Narigeze twageze no kwandika ikiganiro ndakubwira ati ese ntabwo wobandanye no filme ko nanje ubwanje mfise amakenga ko nyuma yayo atani yindi woronka isumbi. Ariko ni Amedée yagize gutya reka ndavyite kwivyukiranya uri kubita filme kwihurizo ry'amakuba kugeza none munsi mu bantu ari nka full stop abantu bose bakangara bavuga ati uyu muhungu nimbari kivajuru. Ibi bintu Amedée uvyakira gute? Guhora ukora ikintu kigakundwa nkaho menga nta kindi kizoza kigusumba ukagarukana n'ikindi ukagumugarukana n'ikindi. Sinzi nimbari ariko no kuri ntawe yagiye bigiye kugenda. Bo ndimo nakubesha je ngubwize kuri dasana. Yeah. Ubwo gwa mu mufise nanje mbadabufise. Ahubwo je mba ndanabarusha. Waruzi yuko na episode izosoka kuwa gatanu mba ndayifitiye ubwoba ko yavi datwika. Nkagira ubwoba. Rero ibi bintu nk'abantu mwe tureke kuvyiratira tureke no kuvyishimira twishima ku bandi nukuri ubu n'ubuntu bw'Imana kubera jewe naje nari mfise ubwoba Edayeri nari naramaze no kwiyumvira ukuntu ishusho y'umuntu no yibandanya ari hamwe ihurizo y'amakuba ritotwika muganda avuga nti je ndavye ukuntu nanditse numva ariko ndabikunda icyo ndidiriye no kuraba gute abafana bavyakira kuko murana ubwoba bw'ukuntu abafana baza kwakira ikorwa canje rero iyo bikubise bigakubita mvuga nti wow kabisa nkarabaheje ngashima Imana rero nivyo kwishimira kandi jewe ikintu maze kubona ko je mpeze filme hari abantu ndayereka bakapressya bakapressya akavuga ati aha ni sawa aha ni ngifise uburyo bikunze nkaba ngifise uburyo je no kuri tene ndashobora gusubirayo gukosora ikintu abantu bagaye ariko aba anyenereka mbere yuko nsohora filme rero ndavye iyi ntaho yagiye naho yagiye kenshi bazoraba ko ni dimo je nkunda kwandika ivyo mu muryango mu kibano ubuzima rusanga abantu babamwe kubera ibintu byose yabi ibintu vya politike yabi ibintu vy'amadini umuntu azokwitwara neza muri politike ariko mu muryango yitwara neza yego bihera mu muryango kabisa kuko ujye yirevolta nkariya muri famille no mu gutera yegereyegera azohora imbere akoko niko mu rusengero ujya anye yasangira n'abandi muri famille bakajumba bakakamanyuranira mu rusengero mu gufasha abagogwa azohora imbere cyangwa ujya nyegezi 10 mu rusengero yaha mushira no mu mabaga leta hariya muhire cyumba ntibacugurura ari yasigaye muhira cyumba ntibugurura icyumba rero nico gituma rero twe tuvuga ivyintu zenye rero iyi nye naho yagiye kunyigisha tugiye kubaha ndazi benshi bazovuga bati amen kuko twebwe tuba tugamije sukwifotoza muri filme zacu muri BM sukwifotoza sugutwika twe nitwaje gukina filme twaje gutanga ubutumwa izo message rero dazi bazitege muri naho yagiye musaza ndagukeze cyane rero kubikorwa uri kurakora bibonekera uwari we wese kandi ndakwifuriza n'amahirwe no mwaka no kuramba tunabone berser abandi babona umukazana ibintu bikomeze kuryoha cyane pe wakoze kuza mwakoze cyane mudufashe kuri BMT mukomeze subscribe kuko tuzojana filme kuri inuwa bagende badufashe kuri warubizi rero turahakeneye ibintu kuko nitwagenda bya bihumbi 10 vyacu 200 tufise kuri inuwa nitwabona kuri warubizi batadukurikiye no kuri baza batweretse ko ataco twakoze hanyuma no kuri televiziyo yacu Fresh TV baze bagwire kameme ubutumwa bwacu tuza kubutangira ngaha hari yatanga ubwa cinema mugu ubutumwa bw'ubuzima busanzwe tubutangira ngaha ku televiziyo murakoze ebana duhurire GTG Gitega ku mugwa mukuru politique muri Renox Bar twirabire filme idasanzwe naho yagiye tubashimira cyane kuba mwadukurikiranye turabakunda nkuko yabivuze mugire comment subscribe kugira muze murabibona muri benshi ariko kandi munasharinge n'abandi bibashikira we love you guys hasta la vista. This is Flash TV. We shine to progress.